Myaka ishengero kandi rirakurikira ririko rirakorana na leta ibikorwa bitandukanye ari nko kwigisha ari by'ubuvuzi ariko kandi ivy'iterambere mu kibano ico twebwe twita development holistique. Rero muri iyo mbono turiko turateza imbere ubworozi bw'inkwavu ibitungwa bito bito nkuko son excellence umukuru w'igihugu yabiduhaye nk'imbono natwe nk'ishengero turiko turamuherekeza kugira tuze dushike muri bwa Burundi bwifashe na bwa Burundi buteye imbere mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 mu makabuye hari n'abayikora nabi bakavuga ati ndakuvugishwa ko nawe cyo mafara ni byinshi byo kuvuga muri ivyerekeye iterambere mu by'amashengero mugabo ikintu gihambaye gose nuko Yesu Kristo arifuza yuko abantu tubikora neza tugira ico duterereye muri inosi ijambo ry'Imana ijambo gikwije ni ijambo riduhamagarira no gukora. Yego cyane umutumwa Paulo hariho nahavuga ati udashatse gukora ntukaje no kurya kabisa. Siko ndiyumvira rero wa munebwe anebwera muri Bibiliya ngo ngiye gusenga ngo ngiye muri korale mugabo kibagira ikintu gihambaye cyane cyo gukora ruhambaye. Rero twebwe turiko dushaka gukangurira bene igihugu ico ntituri mu vy'urudandazwa oya ariko turi muri kukuntu dushaka impact communautaire mu kibano hanyuma abene igihugu bisununure biciye kuri ico kintu twokwita gito mugabo gihambaye gose. Bakunzi ba Wide Vision TV tubahaye ikaze mu kiganiro umuzi w'iterambere aho twagendeye umwubahwa akabari Pasteur atwara amashengero yose y'abagenzi mu Burundi aho twaje kuganira ku byerekeye ubworozi bw'inkwavu basanzwe bakora nk'ishengero ndetse bariko bateza imbere haba mu bene gihugu mu bakristo ndetse n'abandi bene gihugu bashobora kubyipfuza bakaba bashobora kuganira nabo canke gukorana nabo. Reka twongere tubahe kaze mu kiganiro. Kuri micro muri kumwe na jewe Sinzobatohana Tite na inyuma ya kamera muri kumwe na Vincent. Mukije abariko barakurikirana imbonesha kure jewe nitwa Reverend Pasteur Nizigimana Louis Pasteur sanzwe serukira ishengero ry'abagenzi imbere y'amategeko. Ishengero ry'abagenzi ni ishengero ryatangwe mu Burundi guhera mu mwaka wa 1934 ritangurira mu Kibimba rirakora ibikorwa by'ivuga butumwa ariko kandi ntiryashize inyuma ibikorwa by'iterambere kuko muri iyo myaka nyene ryaciye ryugurura ibitaro vyo mu Kibimba benshi musanzwe muzi ishure ryitwa Enake naryo nyene riramura incabwenge mu bikorwa vy'amahoro bitandukanye ishengero ryakoze guhuza abana bariya mu gihe by'intambara ubutabazi butandukanye ishengero ryakoze. Muri no myaka ishengero kandi riko rirakurikira ririko rirakorana na leta ibikorwa bitandukanye ari nko kwigisha ari by'ubuvuzi ariko kandi ivy'iterambere mu kibano ico twebwe twita development holistique. Rero muri iyo mbono turiko turateza imbere ubworozi bw'inkwavu ibitungwa bito bito nkuko son excellence umukuru w'igihugu yabiduhaye nk'imbono natwe nk'ishengero turiko turamuherekeza kugira tuze dushike muri bwa Burundi bwifashe na bwa Burundi buteye imbere mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060. Kumva ari ishengero ry'abagenzi tutosigara inyuma kuko birahambaye yuko nk'abene gihugu natwe tugira ico duterereye mu iyo mbono y'igihugu. Rero nkuko mwariko murabivuga nyakwaha mumenyesha makuru nuko ishengero riko riratanga inkwavu mu gihugu atandukanye sukuzitanga gusa ariko kandi turagira ico no kwita ukwigisha abariko barazihabwa canke nabo zigurira iyo tugize amakoraniro ibikorane uno munsi ntitugisenga gusa ngo twereke ngo tuvugishwe ariko kandi turigisha abantu ivy'iterambere by'ubworozi buto buto ari izo nkoko ari izo nkwavu twebwe biradufasha kuko
yaba abanyeshengero bateye imbere ishengero naryo riba riteye imbere iyo abanyeshengero bateye imbere igihugu naco kiba giteye imbere burya menyesha makuru vyabigira 10 yamashikanwa tuguma dusaba mu bantu ari gihe tuyabasaba taco twabahaye ubwo rero iyo tubigishije ngo kwirobera ifi umwe kwa wa muntu yacu umugana ati mushinwa ngo ntiyokwigisha ntiyoguhifi gusa yokwigisha no kuyiroba biradufasha yuko niyo hageze abantu gutanga twebwe nk'ishinga ry'abagenzi hari byo twita igesa kuvuga no gutanga ivya mbere vyamye mu muryango vyamye muronse arose urukwavu harabazana inkwavu arose iyo nkoko harawuyizana arose iyo mpene harawuyizana mugabo utashoboye kumufasha ingene aronka iyo mpene canke ngo aronke ngo rukwavu canke ngo aronke iyo nkoko bizokugora yuko wa munyashengero nawe azoza kuzana ica taronse rero ni ryaterambere ngo ry'umwene gihugu rimuva ko rikamusubirako natwe nk'ishengero turiko turabikora biradusubirako mu buryo ubu naburiye mugabo twebwe cyane tubikora ngo bize bidusubireko mugabo tubikora kugira turabe ico twoterera mu iterambere ry'umuryango ry'abene gihugu kuko Yesu Kristo yadusize ngaha kugira tube umuco tube umunyu w'isi turunge tuzana ibintu vyiza ariko arasezera abigisha babwiye ati sindabasize mwenyene ndabasize mw'isi ariko ni muri abisi ukuvuga yari karababwira ati namwe ntimuca muva mw'isi kuko hari abantu benshi baja mu mashengero ukamenga bariko baraja mu modoka canke mu ndege igomba ukamenga bari muri visite ukamenga bagomba baca mu ijuru ubwo nyene ubwo burashobora gukizwa ukamara imyaka 100 ukamara imyaka 50 none iyo myaka 50 canke 100 uzoba uri kurakora iki Voilà, uzobayeho gute ni igiki gishasha uzoba uri kurazana nakahe kanovera isi keneye muri wewe uzoba uri kurazana ivyo bazokwibukirako ni ibihe rero birakenewe yuko hari ubutumwa kera bwavugwa uno munsi butagifisa agaciro ngo hakiriwe ngo aboro ngo kuko ariho bazobona ngo nibo bazobona ijuru ugasanga n'abamisiyoneri burya bakera ico kintu barakidufashijemwo bakakuzanira ubutumwa butagira agaceri bakakuzanira ubutumwa butagira agafu mugabo we ugasanga none munsi hari abantu birirwa ku rusengero barara ku rusengero mugabo ejo ugaca usanga umuntu yironkeye akabuyi bagiye kumwajambira ngo mpakabuyi hari n'ababikora nabi bakavuga ati ndakuvugishwa ko nawe cyo mafara ni byinshi byo kuvuga muri ivyerekeye iterambere mu by'amashengero mugabo ikintu gihambaye gose nuko Yesu Kristo arifuza yuko abantu tubikora neza tugira ico duterereye muri inosi ijambo ry'Imana ijambo gikwije ni jambo riduhamagarira no gukora yego cyane umutumwa Paulo hariho nahavuga ati udashatse gukora ntukaje no kujya kabisa ko ndiyumvira rero wa munebwe anebwera muri Bibiliya ngo ngiye gusenga ngo ngiye muri korale mugabo kibagira ikintu gihambaye cyane cyo gukora kuko ubworozi bw'urukwavu cyangwa bw'inkoko bwari bworoshe cyane uronse 5,000 vyonyene canke 10,000 urashobora kuronka umuswi w'urukwavu ruto canke umuswi w'inkoko ariko uwo muswi mu mezi 2 3 4 urashobora kuba wakuvyara inkwavu 8 9 canke zirenga yego cyane kandi ivyo kugaburira inkwavu canke izo nkoko ega ntibigoye utora twatsi utora bya bisigazwa byo gufungura n'ibindi n'ibintu biba biri ngaho hafi ntibisaba umutahe munini nk'uwo byonsaba ngomba korora inka cyane imene cyane ikindi gikoko kinininya urukwavu cari ikintu coroshe cyane gose nico rero abahinga kandi turashimira uburongo ishiramwe Rapid Vision Burundi kuko numunyashenyero kandi turamwikora ko kenshi akaza kudufasha kwigisha iyo twagize ibikorane cyama seminaire dukangurira abantu yuko bategezwa korora ibitungwa bito kuko je nivyo numvise ntazo ndakora ngo urukwavu rarashaka kurukuramwo inka ego nukuvuga urukwavu ukoroye ari rumwe urashobora guhera kuri rumwe rukaguha amamiliyoni kuko no munsi inka iri mu mamiliyoni nukuvuga ico nigihamya no nintahe yabamaze gukora ubu bworozi bw'urukwavu neza ego barakubwira bati urukwavu rumwe ugoroye kubera rudafasaba iminsi myinshi kugira gwime kugira usubire kandi kuvyara mu mwaka woshobora gusanga ufise udukwavu twinshi cyane dushobora gutuma uturadushoora ushobora kugura ikintu kinini yinya
ugasanga waguze parasera, ugasanga waguze itongo, ugasanga wikenuye wafashije abana kuja kw'ishure mu muryango, abana niba ariko barasonza. Kindi naco numvise nuko ikintu cyose kiri ku rukwavu kirafise akamaro cyane, guhera ku maganga, guhera ku bahenene, donc umwavu. Amaganga nayo ngo barayakoresha ngo mu kwica udukoko mu mirima. Hanyuma rujya rusato nabwo barakoresha gukora ibirato, impuzu n'ibindi. Inyama zozo urazi ingene ziryoshe nakaboga. Kandi burya hajya ngo na burya bwoya bw'urukwavu hajya ngo ni umuti ukomeye. Kera hoho nanje kubyo narinzi yakubushe bashira ku bwoya bw'inkwavu. Ni ukuvuga rero yuko urukwavu nkuko imbono y'umukuru w'igihugu yaje imeze, cari gitegwa cari ikintu cyo korora, umuntu wese ashobora korora kandi kikamufasha kuzamuka mu buzima bwiwe. Ariko nkuko uwo muhinga ndabwira yamawe tubwiye, birasaba yuko urukwavu umuntu agwitaho ku rugero ruhagije, haba ingene aho rurara, isuku, haba ingene arugaburira, akaraba ivyo arugaburira, na cyane cyane ko inkwavu z'ikizungu rimwe musanga zigoye, haba kuzita ku vyekeye amagara. Unyene kurutunga akamenya ingene ashobora kubikora neza, kuko utabikoze uko urukwavu ruca rugwara bimwe bita ibirato n'izindi ndwara zishobora kuruhitana ugasanga urabihombeyemo. Rero ndiko ndatera intege umuntu wese, kuko naha mu gisagara aha turi naha noshiraho inkwavu ugasanga zirabayeho. Ni ukuvuga naha mu gisagara, kandi namwe muraza amatemonyage y'abantu bazitungira mu gisagara, biroroshe cane, kuko uzanya ry'amasho kazana bijya bisigazwa ziki, inkwavu zirabijya kandi zikamererwa neza. Uno munsi hoho abahinga bariko barakora n'izindi ndya z'inkwavu, ubwazi kujya kwa maturuto y'inka. Ego cyane. Zere bizoca byoroha kujya bagirira n'inkoko. Urazi ko inkoko zo mu gisagara bari basanze bashobora kuzitungiraho, ufise bijya izo turuto n'ibindi urashobora kubiha inkwavu, urukwavu kabandanya rutera ruja imbere kandi rugusahiriza muri ibi na biriya. Gusa icyo twosaba leta ni uko yodufasha urukwavu ruronka isoko, ruronka isoko ku rugero rwo hejuru. Nivyo amahoteli arazigura cyangwa amaresitora cyangwa uwundi muntu ashaka kugafungura, na je nikangwa nabi. Twese murazi yuko ari inyama nziza, atari ya nyama ikuzanira cholesterol, ikukakuzani igatuma ica cunyunyu kibi kiduga gose mu mubiri. Uko biri kose iratandukanye n'akabenzi. Oya, ahubwo ntibitandukanye gose, biregeranye, kuko burya n'akabenzi nayo nyene n'inyama yera, ico bita ngo viande blanche, cyo kimwe n'amafi. Bitandukanye ahubwo n'inyama y'inka, kuko yo yitwa viande rouge. Ijya nyama y'inka nayo canke y'imene, y'intama, ni nyama ngo zishobora gusanga urwara bimwe bita vya gute. Mugabo akanyama k'urukwavu hamwe nako kandi waruvuze, usanga umunyakamengo gakunda gose, usanga turagira visite, atakibazo biteye, tukabona ukuntu bimeze. Ego cyane. Rero nako ndasaba leta yuko yofasha kurondera isoko urwo rukwavu, kugira umuntu ashobore kuronka arushorera, kandi abona arushoreyeko bashobore kuronka aho barubagira hameze neza, bashobora no kurubika, babaze bakabika, bibaye ngombwa urwo rukwavu rugashobora kugashorwa no hanze. Yego cyane. Ivyo rero byoca bifasha guha akanovera n'agaciro urwo rukwavu, mbere n'ababandi bazorora bikabagarukako. Hanyuma ugasanga hari abantu bisupecialije bafashe filiere y'urukwavu, ikaba ari bwo buzima bwabo. Nkuko hariho abantu usanga arabigisha, abandi bariko badandaza umunyu, abandi bariko bararima ikawa, ugasanga hariho abantu bavuga bati jewe ndazi ko mu rukwavu ubuzima bwanjye ushobora kububonamo. Akavuga ati je ntanguye korora agakwavu, uko byogenda kose ndabonamo umwimbu, hari haho nzogera. Ego cyane. Ivyo rero birasaba yuko mbere si vyerekeye inyama gusa, n'ivyo byose biva mu rukwavu bikaba valorize, bikaronka agaciro kako,
twako turavuga amaganga yayo birashobora gukogwa ku buryo haba nka izine iza gufasha kwegeranya ayo maganga ku rwego rw'igihugu n'intara ugasanga mu burere hariho ingene bayegeranya nk'uko begeranya amata none ubu amata ntibayegeranya bakayahingura akatahutugaruka kameze neza nayo nyene boyegeranya ku buryo aho gukoresha zayire n'ibindi vyica isi ugasanga abantu bariko barakoresha ubwo buhinga buriko buraza bwo kwica udukoko turi mu biterwa bakoresheje ayo maganga y'inkwavu mugabo ivyo byose atezwa kuba ni politike y'igihugu imeze neza ni ibintu ntibigaruke kwica abene gihugu kuko hari ikintu ushobora kubona ama effets secondaires après haciye kinininya kubera abahinga bataba baravyize bikwiye kindi naco nk'iki cerekeranye korora gukora impuzu mu nsato z'inkwavu ivyo navyo n'iyindi filiere murumva yuko harimo ubuzi bwinshi mu rukwavu rumwe ico naco kirashobora gutunganya neza ku buryo ibiva mu rukwavu vyose bishobora kugira aho bishika bigashikana n'ababikora twavuze n'ivyerekeye amahenehene umwavu uva mu nkwavu yuko hari abavuga ngo ujya mwavu hoho ni hamwe n'amaganga ni or noir wa muhinga nariko ndavuga kare yatubwiye yuko ari inzahabu yirabura kuko ni ibintu bizimvye cyane yakatubwira experience yo mu bindi bihugu za Tanzania n'ahandi yuko iritiro usanga bariko barigura amahera menshi cyane kuko baza akamaro ruravye ivyunyunyu n'ibindi biri mwaje maganga hamwe n'amahenehene kuko ikintu gitewemwo kiramera kandi kikamera neza cyane kiba kiri bio nitwibagire yuko rimwe mu mbono yo kuzana aba mukerarugendo hamwe n'amadovize mu gihugu ari guteza imbere ico bita culture bio no kuvuga ibiterwa bitapompwe ya myavu dusanzwe tumenyereye usanga irimo produit chimique urumva hari ibintu byinshi byo gukora twosanga bifatanye by'ukuri n'ubwo rukwavu ugasanga umukuru w'igihugu ubwo yoba yareretswe biranashoboka kugira ashobore kuduha iyo mbono yo kuvuga bati tworora urukwavu rero nk'uko natangwe ndabivuga ishengero ry'abagenzi ntiryasigaye inyuma kuri iyo mbono nuko nk'ubu mu ntara ya Ngozi muri komine Ruhororo twarafashe imiryango y'abatishoboye turabaha inkwavu zishika 164 batanga zibiri uruvyara n'urusuguru umuryango kugira abo nabo baze bokorera abandi kuko twifuza yuko uwo mugambi uzobandanya mu gihugu cyose mugabo abantu habe mu cyo no kuta solidarite yo gutuma jewe ndose canokorera abandi hanyuma sheni kabandanya habemwe urukundo kwiyumviranako yego cyane ivyo rero twarabikoze aho muri komine Ruhororo mugabo kandi twarabikoze no n'Igitega muri komine Gitega ahantu bita Mugutu naho nyene turatanga izo nkwavu ku banyashengero abapfakazi batishoboye inkwavu zishika 22 ariko kandi hari ikindi twakoze cuko hari amashengero pilote twahaye inkwavu no kuvuga amaparuwase tukabaha inkwavu banabo bazitungire ku mashengero kugira abene gihugu baze kurahuraho ubumenyi n'ubwenge bizabafasha kubikora no mu mihani wabo ivyo rero bizotuma acaba nk'amasantre yo kwigisha mubabo kandi n'amashengero nayo ari muri wa mugambi muri ya mbono ya leta uko ayo mashengero twafashe pilote mu ntara Ngozi mugabo turifuza yuko no zindi ntara aho dufise amashengero uwo mugambi ushobora kubandanya rero ivyo bizotuma nkuko nabivuze agafaranga kiyongera mugabo kandi hakaba impact communautaire muri cyo twita mu ishengero development holistique ingene ishengero utosanga umuntu yagiye gutera imbere ku mubiri gusa canke umutima gusa ugasanga handi hantu yahibagiye kandi umuntu agizwe n'ubwenge impwemu umubiri ugasanga ivyo bintu byose umuntu ategeza kuvyiyumvirako uno munsi ubuzi dutegeza kubwironderera woroye urukwavu urashobora kuronka kapitale yo gukora ibindi bintu nkuko twabye tubivuga woroye urukwavu birashobora kugufasha kugira ushobore gushika no kuzindi ndoto usanze ufise rero abanyeshengero cyo turabafasha gose kugira bashobore korora kandi bashobore kubikora n'umutima wabo bose nkuko bariko barakorera Imana kuko twebwe mu ishengero tuvuga duti gukora igikorwa cyose ico uronse gukora
ni nk'uko uri kurakorera Imana. Yego cyane. Bakunzi ba Wide Vision TV tubibutse ko turiko turaganira n'umwubahwa akomeye cyane akaba ari Pasteur arongoye amashengero yose y'abagenzi mu Burundi. Turiko tuganira ku kijanye n'ubworozi bw'inkwavu aho bafashe ya mbere nabo nk'ishengero mu guhimiriza abakirisitu mu bworozi. Mwumvise yuko bamaze no kubagabira izitari nke kandi n'ubu batarahagarika, ndetse hari n'amashengero amwe bagize nk'akarorero kugira ngo bororere inkwavu aho ku mashengero, maze abenegihugu abakirisitu baze baraza kurahuraho ubwenge. Reka tukomeze kuganira ikiganiro cacu, tubaze Pasteur, mbega burya nk'abokenera kubona aho mwororera inkwavu canke uko kuntu mukora abo kwipfuza gukorana namwe byogenda gute, byoborohera? Ego murakoze. Tawe nk'ishengero ibikorwa byacu ni ibintu by'imibano, donc ama œuvre sociale. Akenshi tuba dufise ku mutima kuzana impinduka mu kibano, kuko abenegihugu benshi bari mu bukene. Mugabo ubwo bukene ni ubukene dushobora kuvamwo kujya kw'imbono y'igihugu iri. Ubukene ni ikintu, ni faze y'ubuzima igihe abantu bafashe umurego wo gukorana ubwenge bwinshi, kuko gukora si upfa gukora gusa. Hanyuma hari wavuze ati gukora ibyunguka. Burya uburimyi niyo sekiteri yatumye n'ibihugu bihambaye za Singapore, Ubushinwa bitera imbere, kuko bari bafise ico no kwita main d'œuvre nkuko biri ngaha mu gihugu. Hanyuma bakaba bafise nayo masi bashobora kurimamo, hanyuma bikabakundira. Mugabo bakabirima bavuga bati tuzobitera kugira haze tugende tubijane no hanze. Rero n'ubworozi ngaha mu Burundi bw'urukwavu, inkoko hamwe n'ibindi turashobora kubikora ku buryo tuzosanga ejo vyatuzaniye amadovize, vyatuzaniye amahera agaciro dukeneye cyane gose. Mugabo kandi ugasanga ubuzima bw'umwene gihugu bwisununuye ku rugero ruhambaye. Rero twebwe turiko dushaka gukangurira bene gihugu ico, ntituri mu vy'urudandazwa oya, ariko turi muri kukuntu dushaka impact communautaire mu kibano, hanyuma abene gihugu bisununure biciye kuri ico kintu twokwita gito mugabo gihambaye gose. Abene gihugu bashobore kwigaburira. Ego cyane. Kuko igihugu iyo kitariko kiraronka ivyo kwigaburira, ico twita autosuffisance alimentaire, haba hari hagahaze. Hamwe bavuga ngo munda harara inzigo, harara inzara akazinduka inzigo, ugasanga n'imibano ibindi byose amahoro ikibano ciza byose vyatosekaye kubera ico kintu cyo kuronka c'umuntu afungura umuntu atagishitseko. Rero turiko turafasha cyane gose kugira amashengero yacu abakarorero, nandi mashengero azaze kurahura ubwenge, kuko imiryango iruguruye. Uwo vyipfuza yo turondera nkuko nawe mwaturonde, hanyuma tukamushobora kumuconnecta n'umupastori local, umupastori ariko arakora kuri iyo paroisse, hanyuma agashobora kutugendera kugira abone ingene twabaye abambere mu gushira mu ngiro iyo mbona kazoza yuko mu 2040 igihugu cacu kizotegeza igihugu cifashe, hanyuma mu 2060 igihugu giteye imbere. Mwavuze yuko hariho ishirahamwe mukorana Rabbit Vision Burundi, naryo ryishinze guteza imbere ubworozi bw'urukwavu. Abariko baradukurikira mwoshobora kubarangira ahantu riri neza neza? Rabbit Vision in Burundi riri mu ntara ya Karusi, muri commune Bugenyuzi. Rero uritwara yitwa Didas. Dukuri mu ntara ya Karusi yaramenyekanye kubw'ico gikorwa. Rero uwo bamwifuza byukuri akatwitura, twoshobora kumurangira neza uko yo muronka akanimero ka telefone kakamuha, kuko niwe yadufashije, aradufasha mu formation. Iyo dukeneye izo nkwavu, imiswi y'inkwavu akazituzanira kugira dushobore gukorana ico gikorwa cyo kugwiza ubworozi bw'inkwavu. Nereka twibutse abanywanyi bacu bariko baradukurikirana, mubabwire aho ikiganiro kiriko kirabera, aho twabasanze. Ikiganiro cyo kibera ku ishengero ry'abagenzi mu Burundi. Ishengero ry'abagenzi mu Burundi nkuko nayababwiye dufise icicaro ngahi Bujumbura,
hanyuma ariko kandi turafise ico twokwita amabiho doryezo haba mu Kibimba canke kwibuka Igitega kuko n'ishengero rikwiye ngaha mu gihugu cose kandi rikaba ryaritabiriye imigambi y'igihugu yaba mu burimyi mu ndero mu magara y'abantu kaba uba ariko aradukurikirana yifuza gukorana n'ishengero imiryango iruguruye haba muri ivyo bisata vyose ndiko ndavuga kugira dushobore gushitsa ico umwami Yesu yadutumye yavuze ati nimugende muhindura abantu abigishwa banje hanyuma mubabwire bitondera ivyo nabagenye vyose ivyo nabageze vyose burya no gukoranako ni kimwe mu c'Imana yadusavye gukora ngaha kw'isi kuko tubibona mu itanguriro aho Imana yabwiye umuntu ati genda urime isi yego cyane genda urime isi niryo teko rya mbere Imana yatanze uno munsi abantu usanga duhusha c'Imana yadusavye gukora kurima ntabwo ari umuvumo kurima ni iteko ry'Imana kwitaho isi ni iteko ry'Imana ubwo utariko arabikora niwe atariko arumvira iteko ry'Imana rero kufasha muri umugambi w'inkwavu no kurima kijambere hamwe n'ibindi bituma tuba turumvira iteko ry'Imana rero mwakoze cyane kuduha kano kanya kugira dusangize abene gihugu badukurikirana imbono y'ishengero icishengero riko rirakora tuba twifuza ko tuzosubira kubabwira kubonana tubabwira indi migambi ishengero riko rirakora haba mu bindi bisata kugira abene gihugu bakurikirana iyi mbonesha kure babandanye bamenya aho ishengero rigeze. Murakoze cyane mukozi w'Imana namwe murakoze ego mugira ibihe byiza nihaba bishasha muzotubwira natwe nihagira abadukonekta batwakura